Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe bakunzi ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu kaze mukurikire amakuru twabateguriye kuri no munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2023 ndahera ku ngingo nkuru zikurikira. Inzandiko zinyenyagizwa mu bice bitandukanye by'igihugu ngo zoba zifise intumbero yo gutera ubwoba bamwe mu ntwaramiheto z'igihugu baba batumva umugambi wo kuja ku rubuga rw'intambara mu gihugu kibanye ca Kongo y'intwaro rusangi. Uwo mukenyuro ukaba wo buri kukorwa n'igipolisi ciperereza. Mu ntango zana makuru murumva uko bisigurwa n'umunyepolitike Frederico Bamvuginyumvira. Ishirahamwe Akate Burundi rirababazwa no kubona bagirizwa ivyaha bikomakomeye bigizwe no kugandagura abantu, kubanyuruza hamwe no kubaboreza igufa badahanwa naho boba bamenyekanye. Turabwira n'ibijanye n'abanyagihugu bashorera ivyamwa mu gisagara ca Bujumbura babikuye mu micungararo bidoga ko barihishwa amafaranga y'umurengera y'amakori. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa n'abakutiyere mu gisata ca politiki narimejeje kubibabwira mu ncamake. Inzandiko zikwiragizwa mu bice bitandukanye by'igihugu zitirirwa umugwi w'abasirikare n'abapolisi bakeneye impinduka mu gihugu ngo n'umukenyuro w'urwego rw'iperereza ufise icyo uhuriyeko n'ibihe igihugu kirimo. Uwo ni umwihwezo wa Frederico Bamvuginyumvira akaba wugize inyuma yaho hari inyandiko zitowe kuri uyu wa gatanu zivuga ko ari tangaza kubijanye n'amagorwa abasirikare barimo muri kino gihe. Uwo yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu asigura ko uyo mukenyuro ushobora kuba ugamije gutera ubwoba abasirikare baba batifuza kuja mu ntambara Uburundi burimwo mu gihugu ca Republika y'intwaro rusangi ya Kongo. Frederico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu. Jewe ndazi ingene documentation ikora. Documentation ni gipolisi cy'umukuru w'igihugu. Bisigure ko umukuru w'igihugu ari wafise ibibazo. Kugira mu byumve kandi neza ibi bya biriko biraba, mwibuke inyandiko zazigize imbisi zishikirizwa mu Burundi bavuga ko hariho abasirikare banka kuja gupfira ubusa muri Kongo, kandi hariho n'abapfiriye ubusa we kumwe gashira hamwe n'abandi batanavuzwe. Rero ukumva ko hariho mu gisirikare abahanahana inkuru ko bavuga bati nta kuja gupfira ubusa. Urumva ivyo bica biza guca kubiri n'umugambi wa president Ndayishimiye, kubera ko we aba agomba kwishura ku masezerano yagiraniye na president wa Kongo. Urumva ivyo bavuganye ivyo yoba aronkamwo bica bipfuye. Kugira ngo ibyo bibandanye bizwa kwiyumvira ingene byo bandanye. Ubwo no buryo batora, no buryo bumwe batora akavuga bati kugira abasirikare ntibasubire kuza baragira ivyo bintu, reka tugire ikintu bararima ikinyoma hanyuma akagira ivyo bintu by'ibikaratasi bakabikwiragiza hanyuma kugira ngo barondere bwa mbere abasirikare badakundwa baterwa ubwoba bagirizwe ko ari ngo baragira ivyo bintu kugira ntihagire usubira kwanka kugenda muri Kongo, nihagire uwanka kuja cavuga ati wewe uri muri babandi. Hanyuma usanga abantu bariko barakurikiranwa bazira ubusa. Uko niko documentation iyumvira. Ikindi kandi gishoboka nuko bavuga bati namba biriho reka tubyitange bamenye ko byamenyekanye, gutyo ntibasubira kubandanya bareza bagira ubwoba. Frederico Bamvuginyumvira avuga kandi ko kubona iperereza risanzwe ari gipolisi cy'umukuru w'igihugu ritagira ico rikoze ngo rifate abandi kanabakwiragiza izo nzandiko kandi biba byamenyekanye kare biciye ku binyamakuru byegereye ubutegetsi ari icemezo ko ari umukenyuro w'ubutegetsi. Dusubire twumvirize Frederico Bamvuginyumvira. N'ikimenyamenya ko ari documentation niyo yavyanditse imbere yuko izo nyandiko zitorwa. None bisigura ko documentation ibizi abo bantu bazanditse abaribo kuko yabironse imbere yuko bimenyekana. No documentation bimenye uko mbega inyishu ko baro kwandika cyangwa ko baro kubafata. koko ari polisi y'umukuru w'igihugu. Nibaza ko yabiba byaba ari byo
bobafata rero sivyo iyo batabafashe rero kuko katari vyo baca bavuga bati reka tuvyandike kumvo najije gusigura ahandi ho mu vyukuri ni documentation ibigira kandi urabona ko bibaje batigira nta kamaro bigize subira bumve ko bikomeye baca barasubira bagira kwa kundi nyene documentation iravuga ngo hazoba inyandiko kandi ziraba no bavuga ngo hazoba inyandiko atavyuzi niko kutabafata ntubafata kuko batahari ariko razandika kubera ko ico ushaka nikijana babariye kivuga ngo ntihagire abantu basubira kuza barabuza abandi kugenda muri Kongo bagiye gupfira ubusa kandi perezida we yifitiyemwo ibintu arimo araronkamwo sinzi ko ari ivy'igihugu sinzi ko ari ivyiwe ibyo byose biriho tukiri mu bya politike umugambwe urunani rw'amahoro intwaro rusangi no gusubiza hamwe APDR mu majambo avunaguye wiyemeje guterera kugira igihugu gishobore gutera imbere narirya ibisata bitari bike bisa nibigoyagoya ivyo byatangajwe kuri uyu wa gatandatu n'uramutswa uyu mugambwe mu gutanguza ibikorwa by'umwiherero w'iminsi 2 ujanye n'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 10 heze uwo mugambwe wemerewe ku mugaragaro ku bwa Gabriel Banza witonde haracari inzitizi zitari nke kugira Burundi bushike kwihangiro ry'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR turaza kurabira hamwe remwe mwiherero ubuzima bw'igihugu muri rusange mbega ubuzima bw'igihugu bwifashe gute mu mice yose ko twe turabona neza kandi tukemeza ko uno munsi igihugu igifise ingorane mu by'intwari bereye murabona yuko n'ubu igiturire no gutunganiriza abantu bitaratora inzira mu by'indero urabona ingene abanyeshuri bafashwe byasubiye inyuma cyane ukaraba uno munsi abana bariko baraya amashuri ingene bangana abanyeshuri ba kaminuza bariko kwiyandikisha kubera ubuzima babayemo cyo tuvuga ko muri rusange igihugu kigeze habi ya mu butunzi mwaraye mubonye yuko ibanki nkuru y'igihugu yarayisohoye urwandiko yerekana ko ubutunzi butifashe neza abatwara igihugu bakavuga yuko ibiturire byiraye mu gihugu abanyuruza amatungo ya leta ukaraba ingene ibihugu byemeye kudufasha atana kimwe kiriko kiradufasha nta mabarabara ariko arubakwa nta mazu ya leta ariko arubakwa uravye imico n'akaranga ingene twasubiye inyuma gose mu yandi majambo urabona ko ibisata byose by'igihugu bifise ikibazo umugambwe rero APDR tubaza duti bigenda gute uwo mugambo twari igihugu hafi bice 100% ariko uno munsi akaba haguma hari bitagenda neza cyangwa ko ibintu byose ari bo bavyonona icyumviro cyari cyo kandi ni ciza kwimvira ko Burundi 2040 bwo Burundi bwifashe icyumviro ni ciza ariko twe mugambo ya APDR tubona ko ari kure mu gihe hoba gushaka kw'indongozi mu myaka 5 Burundi bwohinduka ariko no munsi turiko turaraba ibimenyetso biratwereka yuko dushobora kuzoshika mu ico kiringo ihangiro zarigeze umugambo uri ku butegetsi niwo twara kuva 2005 gushika no munsi abadandaza bari bagiye baronka amaexoneration menshi bagenda bari igihugu babakingira ikibaba ubutungane nibukore kugira ngo umuntu wese yakoze ikosa ahantu muri rusange twe turemeza yuko igihugu kigwaye imice yose y'ubuzima bw'igihugu kandi hakenewe ingingo zidasanzwe kugira ngo igihugu gikire hama abene igihugu n'igihugu bitera imbere Tandanize mu gisata c'agateka kazi na muntu shirahamwe rukristo gishinze kurwanya isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwa muntu akate Burundi ribona ko abagirizwa ivyaha vy'ukwica abantu kubanyuruza hamwe no kubaboreza igufa akenshi iyo bamenyekanye badahanwa ivyo biri mu cegeranyo c'ibikorwa byo gutohoza ko gateka kazi na muntu c'ukwezi guheze kwa Munyonyi mu mwaka wa 2023 aho iryo shirahamwe ribabazwa n'ingene ubwicanyi guhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi bifatwa minenerwe gushika naho abarundi bashika aho babifata nk'ibisanzwe Anita Gateretse ajijwe gutunganya ibikorwa muri akate Burundi asaba ko ibikorwa byose cane cane byo guhagarika abantu byokorwa hisunzwe amategeko ababirenze ko nabo bagahanwa umvirize ishyirahamwe akati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu bikorwa byo gutohoza ku gateka kazigina muntu muri uku kwezi guheze kwa Munyonyo ryarashoboye kumenya abantu 5 bagandaguwe umwe yanyurujwe n'abandi 42 bahagaritswe bidahuye n'amategeko n'abandi 5 basinzikarijwe ubuzima ishyirahamwe akati Burundi rikabazwa yuko muri ibi vyaha muri abantu bakubuzima kenshi abakora ibi vyaha
ivyaha niyo bamenyekanye badahanwa. Turabazwa ko hari ibiziga bigitorwa ahantu hatandukanye mu gihugu, abari mu ntwaro bakihutira kubishingura aho kwihutira gukora amatohoza kugira ngo ababikoze bahanwe. Turabazwa cyane no gufata minenegwe ivyerekeye ubwicanyi, ivyerekeye agateka zina muntu, kuko igihugu kirafise amategeko atomoye yo guhana abantu bica abantu, kirafise n'inzego zihari zikwiye zugira amatohoza kugira ngo abantu bica abantu bahanwe. Rero tukabazwa nuko kenshi tubona yuko amatohoza adakorwa kugira ngo babihanirwe, kandi bikaba ari vyo nafasha kugira ngo ibi vyaha ntibisubire gukorwa. Akatubondera bazwa cyane nuko kuvyerekeye mu guhagarika abantu kuvyo abantu baba bagirizwa vy'ivyaha bikorwa mu buryo bidahuye n'amategeko, kuko kenshi tubona hari abantu baba mu nzego z'intwaro y'ibanze canke muri gwagwaruka rw'imbonerakure bivanga cyane mu vyerekeye byo guhagarika abantu, cyane cyane ugasanga ari n'abantu batekwa ko bari mu migambwe canke mu bantu batavuga rimwe n'ubutegetsi, bigaca bikorwa ahatisunzwe amategeko. Ivyo rero bikaba biri muri bimwe bigituma unyangwa agateka kazina muntu mu gihugu. Turasaba rero yuko leta yogura ibishoboka byose kugira ngo abantu bakora ivyaha cyane cyane ibi vy'abantu bicwa ko bishigwamwo inguvu nyinshi kugira ngo abantu baba bagize uruhara barondegwe kandi bahanwe hisunzwe amategeko. Turanasaba yuko kuvyerekeye guhagarika abantu vyokorwa n'ababijeje bafite ububasha n'ubumenyi kugira ngo bikorwe hisunzwe amategeko, ntiyasubire guhonya ngo agateka kazina muntu. Ivyo tukabisaba no ku bantu tuba twabonye bahohotewe, kuko hariho abahohoterwa ababikoze ntibakogwe ko. Tugasaba yuko haba umutekano kuri bose n'iyubahirizwa ry'amategeko. Uyariana itagateretse ajeje gutunganya ibikorwa mwishira hamwe Akate Burundi. Ano makuru murashobora kuyaronka muciye ku muhora ngurukana bumenyi wezi3 akaburungu FPA akaburungu B. Inyuma y'akaruhuko gato amakuru twabateguriye arabandanya. RPA Muyavugwa mu by'intwaro ubunyonyezi ni iyindi ngwara izingamitse ishirahamwe rihingura isukari Sosimo. Ku kintu cyose baba bakeneye kugura canke kurangura, abarongoye Sosimo bagishira ku giciro c'umurengera kugira bikunde baronke ayo baryako. Abakozi ba Sosimo bakaba batabaza abarongoye igihugu kugira ico bakoze hakiri kare ihinguriro itaratembagara. Inkuru ya Elvis Niyomwongere. Tumwe mu turorero tw'ubunyonyezi bukomeye bukorwa muri Sosumo bushirwa habona n'abakozi b'iryo hinguriro nko mu kugura isukari iva hanze kugira yunganire umwimbu wa Sosumo. Abakozi bavuga ko igurwa amahera y'umurengera atanihiganwa ribaye. Mu mwaka uheze nk'akarorero amasoko yacu avuga ko Sosumo yoba yabihombeyemo amafaranga arenga miliyaridi 5. Ariko amasoko yacu muri Sosumo avuga ko n'ihindagurika ry'agaciro k'idolari vyaje bisongera isibe. Ariko ntihaba haraja ko ayo kuriha ububiko iyo sukari ishikiramo i Dar es Salaam, ayo bise frais d'entreposage hamwe n'imifuko ishikirwamo. Mu bisanzwe abakozi ba Sosumo bavuga ko amasezerano avuga ko Sosumo atariyo iriho ububiko n'imifuko, kuko Sosumo iyigura byamaze gushika mu bubiko bwa Sosumo. Amahera rero ariwa ivyitwa ububiko n'imifuko kubw'abakozi bishiramwe ntibazi ico abavuye ko niyo aherera. Iyiheruka yatwaye miliyoni 800,000 yose. Akandi karorero gatangwa k'ubunyonyezi imigurwa ry'igikamyo bita kamyo gru. Iyo amakuru ava muri Sosumo avuga ko umukiriya ayifise yasaba kuco bita proforma yari amadolari 200,000, ariko yahavuye irihwa amadolari 400,000. Aho rero ico gikamyo nticamaze na kabiri baba bayihaye abashoferi batayimenyereye bayica nk'ako kanya. Isanurwa ry'imashini itanga umuyaga nkuba bita chaudière, abakozi bavuga ko yatwaye imiliyaridi 5, ariko ikaba atamwimbu ushimishije iriko iratanga. Abakozi rero basaba leta ko
yotanguza amatohoza yihuta niba leta yifuza gutabara ihinguriro Sosumo. Elvis niyo mwungere urakoze. Tuve mu ntara ya Rutana tumanuke ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho abanyagihugu bo ku misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura bashorera ivyamwa n'imboga muri ico gisagara bidogera abajejwe gutoza amakori ko babarihisha amakori y'umurengera. Bavuga ko kuva isororezo gushika mu Nyakabiga bahashika bishuye ibitansi birenga 2 bagasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kubarenganura ngo kuko bariko barasahurwa izuba riva. Idonido na Eric Niyonzima. Abanyagihugu bava mu misozi yanamiye igisagara ca Bujumbura bashora ivyamwa bitandukanye nk'amavuka n'imiwi baridoga ko batozwa amakori akarenga rimwe ku munsi kandi aho hose bayatozwa abari muri Bujumbura meri. Tubesorore tukari bashika ngaha kukamabuye tukari abanyagihugu babandanya bavuga ko iyo utanze iryo kori hamwe ugeze imbere bongera bakagutangisha ayandi iyo ugerageje kubasigurira naho ko wamaze kuriha ngo ntibakumvirize. Igitanze bakibaha hama washikiriye ubundi abaka itaha batujya twashari ati twe itasi batawe ati jeje ntibindaba mubezana utazanye amafaranga 200 tura uje ngaho turindira rero gatura bimanuka mu muntu nyine arahugurana agasaba wakibitasi kwikora ukagenda. Abanyagihugu bakavuga ko kubera ayo makori y'umurengera badashobora gusumira imiryango yabo kandi bari batwaye ivyo vyamwa mu isoko kugira barabe ingene bobeshaho imiryango yabo bagasaba umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Imana kubarenganura. Eric Niyonzima tugume ngaha mu gisagara ca Bujumbura tuvuga ibijanye n'ingaruka z'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu zibandanya kwibonekeza. Akarorero kakaba ari ibifungurwa bimwe bimwe byamaze kuduga ibiciro hamwe rero n'ubuzi bumwe bwa leta burangurwa nabi kubera ubwo bukene bw'igitoro ca mazutu. Inkuru ya Onezime Dushimagize. Ubwo bukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bumaze hafi ukwezi kose bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura burateye ingorane abanyagihugu basanzwe babayeho ku munsi. Uwo munyagihugu wo muri zone ya Kabiga twashoboye kuganira amenyesha ko ibifungurwa bimwe biva mu ntara zo hagati mu gihugu vyaduze ibiciro. Uzi biraya gahora ku 5,000 ubu bigeze ku 1,800. Igitoki ikiro cyaba ku 5,800. Igitoki cyahora ku 2,200 ubu kigeze ku 2,800. Ibintu bitera biduga. Tubajije abafise imodoka zisanzwe zikora ivyo bifungurwa mu ntara zo hagati mu gihugu igituma badugije ibiciro bavuga ko ibido y'ilitiro 200 za mazutu kigeze ku mafaranga 150. Uwo munyagihugu akamenyesha ko imodoka nyinshi zahagaritse akazi bitumwe nuko kubura igitoro. Urumva rero uri ahantu ushobora kuronka amazutu uyashobora kuyironka kuri magendo naho bido ya berite igeze ku 150. Aka kubw'ivyo rero urumva ko bitoroshe imodoka nini muri rusange abantu bose bakoresha imodokari zimwe amazutu nka zose ziraparikinze ko ntazo zifise nta mazutu zironka kwera kandi murumva ko ari ingorane ko ari ikibazo. Singaho gusa bafise ibibazo kuko hari n'ubuzi bwa leta bumwe bwahagaze bivuye ku kubura ibitoro bashira mu modoka zibunguruza zibashikana aho baranguriye imirimo. Abanyagihugu bakaba basaba leta kuraba ingene kwikubita agashi ibijanye n'iryo bura ry'igitoro rya buri munsi rigahagarara. Tutandukira yavugwa mu mpunzi Nyabutatu igizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishira hamwe HCR baherutse kwiyemeza kubandanya umugambi wo gutahukana abarundi bahungiye muri Tanzania bavyisabiye. Ivyo vyapfundikiwe mu nama igiriya 24 yabaye muri ino ndwi Dar es Salaam muri Tanzania. Muri iyo Nyabutatu rero bakaba bishinze gukorera ku rupapuro rw'inzira washinzwe n'umugwi w'inyabutatu ujejwe gutunganya ibikorwa wakoranye ku magenekerezo ya 28 na 29 ukwezi guheze kwa Munyonyo. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Nagomba nsubire nemeze ko leta ya Tanzania irongowe na nyakubahwa Samia Suluhu Hassan yiyemeje gushyigikira ingingo y'uko impunzi zitahuka ku gushaka nk'uko bitekanijwe n'amasezerano mpuzamakungu kubiraba agateka k'impunzi. Ivyo nivyashikirijwe na Ahmad Masauni umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu muri leta ya Tanzania hari mu nama igiriya 24 ya komisiyo y'inyabutatu yabereye Dar es Salaam mu mpera z'indwi. Ku ruhande rwiwe Martin Niteretse umushikiranganje w'intwari yo hagati mu gihugu muri leta y'u Burundi yavuze ko leta n'abanyagihugu muri rusangi bakiranigisha abarundi bahunguka. Martin Niteretse akaba yagiriye ko asaba abarundi bahunze iyo bari hose guhitamwe neza bagafata ingingo yo gutahuka mu Burundi.
nayo HCR yiyemeje ko izoshikira utwigoro tw'izo leta two gutorera umuti urama ikibazo c'impunzi z'abarundi. Vyongeye HCR ibona ko bikwiye ko bashigikira abantu gutaha iyo ibihe bibirekura. Mamadou Diane Bazde, umuyobozi wa HCR mu karere ka Afrika y'ubuseruko no mw'ihembe rya Afrika, yongeye ko babandanya gusaba amakungu gushigikira utwigoro twa leta y'u Burundi mu gutanga ivyangombwa bikwiye no gushigikira impunzi n'imiryango bashikiramwo, hamwe rero no gushigikira itahukanwa ry'ababishaka mu gihugu ca Tanzania. Nk'uko biri mw'itangazo rigenewe abamenyesha makuru ryasohowe kwa 30 kwezi guheze, itahukanwa ku gushaka rizokwisunga urupapuro rw'inzira rwashinzwe n'umugwi ujejwe ibikorwa mu nama ya komisiyo y'inyabutatu yabaye ku magenekerezo ya 28 na 29 ukwezi guheze. Bimwe mu biri muri urwo rupapuro rw'inzira nk'uko tubisanga muri iryo tangazo ni nko kwitaho inyubakwa no kuzagura kugira zakirirwemwo abahunguka, guhimiriza abahunguka kugira bafate ingingo batahuye neza ibijanye n'itahuka bavyisabiye. Iryo tangazo rikaba rinavuga kandi ko uguhunguka ku gushaka bitazobuza ko abasigaye babandanya bafise uburenganzira bw'impunzi nk'uko amategeko mpuzamakungu abivuga. Tugaruke mu gihugu tubabwira indwara itaramenyekana yateye mu nkoko muri iyi minsi mu makomine atandukanye y'intara ya Kayanza. Abanyagihugu muri ayo makomine bakavuga mbere ko hari n'inkoko iyo ndwara imaze guhitana. Idonidona Dani Claire iratwumva. Amakomine atandukanye yagize intara ya Kayanza nka Muruta, Matongo na Gahombo niyo radio RPA imaze kumenya ko yibonekeje mu ico kiza cateye mu nkoko. Umworozi twashoboye kuvugana avuga ko mu ruhongori we izirenga 16 arizo zimaze gupfa muri iyi minsi, ni mu gihe n'izisigaye zimaze kwerekana ibimenyetso yuko nazo zanduye ico kiza cateye mu nkoko. Aratwiganira ibimenyetso kuzimaze gufatwa. Nabuze 22 ngabo igice cyose cyarapfuye, hazapfuye ko yamaze gufata 16 kandi n'irya kanga yarwaye n'ubarwaye hazine. Numva rero ko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Imvuga zirasibwamwo zikongera zikaguma zasamura cyane, zirasibwa nk'ibintu byawe bisa n'icyatsi kibisi, hama rero umuntu aziburiye imiti ntizumve ntizikira. Muri kino gihe abanyagihugu bo muri ayo makomine agize intara ya Kayanza basaba leta kuvira hasi ico kibazo ikabaronsa iyindi miti kuko iyo bari basanzwe bakoresha atakintu irabamarira. Sewe negenda basaba kwere mu dufashe gusemerera kabisa gabe yuko botonka imiti y'ibitungwa nkuko tatugwaranye cyane ziko zirasa kandi gose mu dufashe babitangariza ko abigejwe mu ntara no mu gihugu cyose abagamba y'ucanco boterekanye canke ari imiti bogira bagire kampanye jene. Amasoko ya RPA muri ayo makomine atandukanye yagize intara ya Kayanza yemeza ko izo nkoko zandukanya ako karanda. Mu ruganda rwa RPA twarondeye buramatari w'intara ya Kayanza co kimwe n'ushinzwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza, ariko ntitwashoboye kubaronka. RPA Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro kw'isoko. Mu kiganiro c'uno munsi tugaruka ku vyashitswe ko mu nama rukokoma igira kabiri y'abakorera mu gisata c'abikorera ivyabo. Kw'isoko tugishikirizwa na Jean Marie Ndabashinze. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuganira n'abagwizatunga inzira y'iterambere ry'ubutunzi ridakumira, ico nico cari civugo c'inama rukokoma igira kabiri y'abagwizatunga bakorera mu gisata c'abikorera ivyabo, inama bise Umuzinga Day. Iyo nama yamaze iminsi ibiri kuva ku genekerezo rya 27 Munyonyo uno mwaka. Kabaye akaryo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko kunegura uko abagwizatunga bakora batisunze amategeko. None umukuru w'igihugu yabafise inguvu zingana gute kugira ngo afate ingingo ruhasha ku bagwizatunga batisunga amategeko? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Kigarama umwaka wa 2023, mugira mushikirizwe na jewe Jean Marie Ndabashinze. Ndabahaye ikaze. Mwijambo ryo kugurura ibikorwa vy'iyo nama, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye umwe wese mu baraho
gukorera mu muco kuko ngo bitagenze uko atazokwihanganira abo batazoba bariko bakora ivyo bishakiye. Evariste Ndayishimiye: tugize iri huriro umenga hariho kunyinyana hagati y'abagwizatunga n'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kubera hariho abagwizatunga bari babeshejweho n'inzira mbi. Uburongozi bw'igihugu rero bwaje kubashira mw'ibarabara ryiza ritomowe. Muze murabe n'umwana avutse avuka arira, mugabo mubwiye ngo subira mu nda ntiyosubirayo. Uwo bayitisha mwese ngo subira mwibere mu nda ba mama banyu ndazi ko atawovyemera, muga mwese mwararize igihe mwavuka. None nk'umuntu yahora yimba ubutare bw'Uburundi akijanira hanze twigere tubona ikije mu Burundi, ugacumubwira uti kuva ubu ukorako bigenda uko agacarira, waca umuhebera? Umuntu yari yaramenyereye azanye kontenere 10 z'ibidandazwa akarikora igikontenere 2, ucimubwira uti kuva ubu zoriha 10 zose agacarira, uca umuhebera? Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasabye ibanki y'isi yose kubandanya ishigikira Uburundi, ariko kugira ngo igihugu gishike mu bihugu biriko biratera imbere mu mwaka w'ibihumbi 2040, ubuserukira ibanki y'isi yose mu Burundi yasabye leta y'u Burundi ko yo kwihutira guteza imbere igisata c'intwaro ibereye no kubahiriza abagwizatunga. Dukurikire Hawasise akabaserukira ibanki y'isi yose mu Burundi. Pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développer, kugira ngo Burundi bube igihugu cifise mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, uguteza imbere igisata c'abikorera utwabo birakenewe cyane. Birasaba ko hongerezwa inguvu mu guhagarika ihungabana ry'ubutunzi bw'igihugu, gutsimbataza intwari ibereye no gushiraho icuka ciza gituma abagwizatunga bakora batekanye mu mutima. Ibanki y'isi irashigikiye ivyo bikorwa, ikazofasha mu bijanye n'ubuhinga hamwe n'amafaranga bizokoreshwa mu guhindura ibintu bimwe bimwe bizotuma icuka kimera neza ku bagwizatunga. Ayo mafaranga azofasha kandi gushira umutahe mu gisata c'abikorera utwabo, gutera imbere na cyane cyane mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubuhinga bwa none. Dans le transport, l'énergie, sans oublier la digitalisation. Igikorwa umukuru w'igihugu yihaye ngo kizomugora gushira mu ngiro. Ivyo bivugwa na Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD Zigamibanga, agafatira ko abo bagwizatunga bikorera ivyo bavuga yuko bishakiye arabasanzwe bamwegereye. Ngo biragoye rero kugira ngo aze yitandukanye nabo ngo afate ingingo ruhasha. Shovino Mugwengezo: bizoca hehe? Arabaza yicutse hanyuma amenye kuja no kubandi. Yega biragoye. Umukomerisa wa mbere mu Burundi no munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'umutambukanyi wiwe, umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'umuhungu wiwe, umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'abantu bori mu muryango. Hagaca hakwirikira ubonye rero bazinanye. None nk'ujejwe intwaza ngabo mu gihugu akaba kandi ari muri ico gisata cy'ubutunzi, mwumva vyariki. Hariho intambwe vyotera n'umugwi umwe, c'est un groupe homogène. Umukuru w'umugambi usanga nawe afise ivyiwe ivy'amazi, umutambuka yiwe ngo ari mu bindi rero birebire cyane. None aca yishuza ikoze nawe nyine atayitanga, acabura ububasha, acabura ubutegetsi, acabura le pouvoir réel, na butegetsi nyabwo afise. Nico gituma ivyo bintu bizoguma uko. Zimwe mu ngingo zafatiwe muri iyo nama rukokoma y'abagwizatunga bikorera ivyabo harimo gufata neza ku rugero rumwe abagwizatunga bakorera mu Burundi, kugwiza ibiganiro hagati y'abo bagwizatunga na leta, gushiraho ico bise gishe unique mwishirahamwe ADEB ikorana n'abagwizatunga mu kuborohereza mu byo basaba mu kwinjiza canke mu gusohora. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko, mwariko mushikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze. Ndabahaye isango yo ku munsi wa gatandatu uza naho butaha. Cyari ikiganiro ku isoko.
Ni kino kiganiro ku isoko ca mugenzi wacu Jean Marinda bashinze gikiye gisozera amakuru yo kuri wa kabiri Kigarama mu mwaka wa 2023. Mwakoze mwebwe mwese mwafashe akanya ko kudutega yompi, nshimira kandi abamfashije kuyegeranya hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Kuri mikro ya Emmanuel Ningeko, mugira amahoro mu banyu no mu byanyu.